Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya munani mu Kakaro umwaka wa 2022 inama nkuru y'ugwaruka muri komine Sare yarishikiye kw'ishure ryisumbuye rya Muberure. Abari muri urwo rwego bari baje bitwaje tuganuke urwaruka rwari rwaronse umwimbu ushimishije kuruta abandi. Kiziba Ramada asanzwe arongoye inama nkuru y'ugwaruka muri komine yaramenyesheje abaraho intumbero y'ico gikorwa acagirwa ko atanga n'impanuro kugwaruka. Inama nkuru y'ugwaruka muri komine yacu ya Isare twifuje kwifatikanya namwe muri bya bikorwa tazo dufise ihangiro rikuru mu nama nkuru y'ugwaruka ni encadrement de la jeunesse. Ibintu mbere twifuje muri bino bikorwa byo kugendera amashuri yisumbuye twashimye ko twohera kuri no shuri yisumbuye rya Muberure twibirize ndetse dushigikire abana baba bariko baravyigenza neza mu gukora neza kugira ngo bategure kazoza kabo. Rero twaje hano tuje gushimira ababaye ba mbere mu mashuri yose guhera mu w'indwi gushika mu mwaka wa nyuma mu mwaka barangirizamo, tukaza kuza kubashimira rero mu tuganuke twabazaniye mwabonye hano amakaye n'amakaramu ndetse turaza kuba n'ama certificat d'encouragement kugira ngo niba wakunda kwijisho uzi wawe ugira umwete n'ishaka ukuguma urongo ubushimwe ko birafasha cyane. Abahimiriza rero muri ubu burugo tugiyemo murazi ko ibitano garuka atari bike. Ndabasaba ubwa mbere gukunda igihugu kuko igihugu kitarimo amahoro tutazitiriye umutekano ntacyo tushikako. Iyo turakora hano nitwobikora kwiga nitwokwiga nubwo bamwe bona mukiri bato mu myaka ariko ndibaza ko abavyeyi bacu badushira kuri kahise batubwira uko igihugu cyari cyifashe ingene ko bitakunze ko biga ariko nugiye umuvyeyi ariko arashiramo umwete kugira ngo bikunde arabe ko wogera imbere kugira umutera imbere ndabasaba kukaje muze mugatisha ubusa. Yaranabasavye ko abahejeje igice c'amashure y'inyuma y'ishure shingiro bobandanya na za kaminuza gutyo komini ikaronka incabwenge nyinshi. Muri iki gihe bagiye mu buruhuko yabasavye gutanga inguvu mu iterambere ry'igihugu biciye muri vya bikorwa bakora muci. Yasen Kuwuhoraho yari yaserukiye umuyobozi yari yafatiriwe n'ayandi mabanga y'igihugu yarashimiye inama nkuru y'ugwaruka muri komine. Nayo Diana igira ubuntu umunyeshure yari yabaye wa mbere mu mwaka wa mbere w'inyuma y'ishure shingiro mu gisata c'ubuhinga arashima mbere bikaba vyamuhaye inguvu zo gushika kure mu vyigwa.